Ushitse aho mu Kibenga benshi bita Kibenga rirare muri zone ya Kinindo komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ubona abantu bajumarariwe babuze ico bafata n'ico bareka. Uyu munyagihugu twahasanze aho mu Kibenga aremeza ko kubera amazi ya Tanganyika yateye abanyagihugu mu mazu yabo hari abamaze gutabakomoka kubera ayo mazi. Na muri ko muraraba benshi baramaze kwimuka, harabimutse bashika kuri bane ngaha hirya gutya, hariho nundi hajije kwimuka aho ngaha, ndetse ubu bigeze ku rugezo rwakore ku buryo n'amatwareti yo mu nzu abomoka, ugasanga umuntu aba mu nzu twareti yarabomotse amazi atemba, amazi yo muri Tanganyika atembana n'amatwareti. Uyuwe yemeza ko indwara y'ibimeme ibarembeje be n'abana babo kubera guhonyora muri ayo mazi ya Tanganyika asanzwe ari mabi. Twaje nka mu maguru no gutambuka n'umusenyi ugiye ndababara nikamba menaza hambaye ndazisiga hajya kwibarabara ibimeme cyane gose kuko imano yaraboze hagiyemo umusenyi w'ucumenga wo kwitasa uyavuyemo kamara umwanya yavuyemo utari muri yo urababara cyane harimo ubucafu bwinshi. Mu gihe leta yasabye abo banyagihugu baba hegereye ikiyaga ca Tanganyika kuhava bakaja kuronderera ahandi baba, uyu munyagihugu avuga ko atawujya afise bwo kuja gupanga ahandi ngo bishobotse asaba leta ko yobafasha buryo kuko amazi atera umuntu atavyitegura mahane ibintu by'ubungene biba bimeze ikibuze n'uburyo hamwe uburyo bwobonekaho nk'umuntu yoca agenda ntiyoguma mu mazi n'abana kunda nshonkorera nkaronka n'amake yo gupanga hama nkahabwa kuko hagwaye vase y'inzu kugira ngo avase y'inzu usanga ari kibazo mugu umaze kuyishikamo Imana yakugirira neza ugasanga warose kuzariha ku kwezi. Ivyo biruko mu gihe ikigo Ijebu kijejwe ibirere atamisi yariheze gitangaje ko abanyagihugu baba mu Kajaga hamwe no ngaho mu Kibenga cane hegereye ikiyaga Tanganyika bohava bakaraba ahandi baja kuba.